Muri kino gice ca kabiri turagaruka ku bintu vyo kwiyumvira, ku bintu vya visualisation. Subira mwibuke ko umuntu wese afise ubwo bushobozi muri we. Igikoko cyose kirafise ingene Imana yakiremye kandi igiha n'ubushobozi bwo gushobora kubaho. Hari biguruka, hari vyoga, hari vyurira ibiti, hari vyiruka gose. Ibindi navyo ugasanga bikomeye nk'amabuye. Byo nyene birafise ubwo bushobozi bwo kwiyumvira. Natwe dukoresheje ubushobozi Imana yaduhaye no kuguruka, turaguruka. Turashobora guca mu mazi, turashobora kwiruka twihuta gose. Mu gihe rero dufise indoto twifuza gushikako, ni ngombwa dutangure kubikorera mu mutwe, tubigira filime bigume bizunguruka. Uri kuravyiyumvira amababa atangura kumera ugacuguruka wamaye inka. Uko bigenda kose indoto zawe ubwirizwa kuzishikako. Ivyo urinze ubona rero muri vya vyiyumviro biba bishoboka. Uciye uvyizera birateba bikaja mu ngiro. Hari wavuze ngo nimba ushobora kubibona urashobora no kubikora. Aba athlete ubwa mbere nababwiye yuko babanza gukorera mu mutwe. Abacafyi imbere yuko acapa abanza kugicapa mu mutwe. Abaririmbye cyangwa abaririmbisha kugira ngo birinde bica hagaragara aba yabanje kubikorera mu mutwe. Vuga ngo ufata ibitaboneka ukabishira ahaboneka, ukabishira ku mugaragaro. No kuvuga ngo prendre l'invisible et le rendre visible. Kubona ikintu kitaboneka kiboneka mu vyiyumviro vyawe ariko hakizana ahabona abantu bakakibona. Bati Mana yanje ivyo nibiki? Reka nabisubiremwo, abantu bashika kubikomeye ubwa mbere babanza kubibona mu vyiyumviro vyabo hanyuma bakabishikako. Roger Bennett mu 1934 yabaye wa mbere mu kwiruka. Vyagenze gute? Muri documentary yatanze bamubajije ico kibazo, yagize ati jewe nabanje kubibona mu mutwe ndabicapa ndiko ndashika ku murongo. Ati naragira imyimenyerezo ariko cane nakoresha umutwe. Rero mu vyiyumviro yararaba no kwisaha akabona yashitse ku murongo, akiharurira amasaha agiye ba athlete. Yagize ati ubwa mbere utangura kubibona mu mutwe hanyuma ukabona ubirimwo. Wewe rero bibone mu vyiyumviro, uvyizere hanyuma bibemwo. Hari ikigwa cyakozwe mu myaka ya 90 kuri kaminuza y'i Chicago, ashe imigwi 3 y'abantu basanzwe kandi bakina basket. Barababwira bati mwebwe ico muza gukora nukunuga umupira muri pano. Aha muca mwumva ko umupira ari umupira wa basket. Bacabwira groupe A rero bati mwe muzoza ngaha mugira imyimenyerezo y'ugushutinga canke kunuga umupira muri pano. B babubwira bati mwebwe ntimuzokora ku mupira. Mu minsi 30 mwebwe ntimuzokora ku mupira. Groupe C bayibwira bati ntidukeneye yuko mwebwe muja kugira imyimenyerezo kuri tele, ni mukora imyimenyerezo yo mu mutwe. Raba mu vyiyumviro muri ko muranuga umupira, munuge gatatu mu vyiyumviro. Mu nyuma batwara kuri tele kugira ngo barabe bose ingene baza kunuga umupira. Mu gifaransa ni lance canke mu congereza ni shooting. Nuko bahera kuri groupe A bati ni mu shooting canke ni mugire lance. Bagira lance baronka amanota 28. Kubera iki? Bari bagiye kuri tele bagira imyimenyerezo. Umugwi ugira kabiri utarose amahigwe yukugira imyimenyerezo, murumva yuko atakintu na kimwe wakoze, wowo waronse ubusa. Voilà. Umugwi ugira gatatu ni babandi batigeze baja kuri tele mugabo bakoresheje umutwe. Babwiye bati shootinga. Aba nabo baca baronka amanota 23. Murumva ntibanganije na bamwe baja kuri tele kameme, bamwe bagira imyimenyerezo, aba bakoresheje imyimenyerezo y'umutwe gusa baca baronka amanota 23. Ivyo bisigura iki? Bisigura ko mu gihe cose ufashe umwanya ukwiyumvira ku kintu
ico kintu kiguma kiza muri wewe ukaciyumvira kenshi gashoboka. Voilà, ico rero nico bita visualisation kandi gifatanye no kwizera. Paulo rero yaravuze neza ati nagwanye intambara nziza, intambara yo kwizera. Ati none ndangije amahoro ndindiriye igitsibo Imana izompa. Natwe abarundi aho twifuza gushika, ivyo twifuza gushikako tubanze tubireme mu mutwe, tubanze tubicape, hanyuma bibone kuja ahabona. Ubwo niko rugamba tugomba dukore, intambara yo kwizera ubwa mbere na mbere. Igora uziga mu kwizera, mu kubaho kwawe uziga mu kwizera, bapapa muziga mu kwizera, abamama muziga mu kwizera, basore n'inkumi muziga mu kwizera. Nimwemere icyobanya gukwizera na kimwe. Abizeye n'abahigwe kandi abizeye babiharuwe ko nk'ubuhizi. Haleluya. Amen, amen. Ukwizera ni ikintu gihambaye cyane, n'urugamba rukomeye. Ko utizeye ukekeranya ugahemuka. Ivyo nivyo byashikiye abanyisirayeli. Martin Luther King avuga ati ukwizera nukubona intambwe ya mbere utabona aho uzohereza. Ushobora kwitwaza ngo je ndi mu mahanga, ico nokora nogikora ndi kuri tere. Cyayi murabona yuko abatipe batagiye kuri tere, bakoresheje umutwe gusa, barazuminga bati ngaha agamana yanje, aha nuguterekamwo, barabipimira mu bwonko neza. Voilà, ngaba baca barashutinga, ntimubona amanota barose. Ego nivyo murabona yuko barose amanota 23, abagiye kuri tere nabo barose 28. Aba bari kuri tere bari yitizi, bagira miskilation ya danje, no kuvuga ngo baragira imyimenyerezo, baza baranuka bibananira basubira. Ariko aba bandi nabo ntibari hafi, babarekeye mu nzu, aba bashize muri laboratoire bati koresha umutwe mpaka kandi muraza kubitora. Gira amamezire, unuze nko ku metero 3. Voilà, raba ukuntu hotel iza kubingana, uraba ukuntu worekura umupira. Voilà, ivyo nivyo biharuro bariko barakora. Voilà, iyo ufise umukoce mwiza ndakurahiye ibintu urabikora neza. Voilà, baragiye kuri tere baca bakubita amanota 23. Bisigura ngo kino gihe Uburundi buri mu ngorane ziteye ubwoba. Aho uri hose urashobora kugira uruhara rwawe ukoresheje umutwe. Kino gihe rero ntawo bideha, igihugu c'u Burundi kirabangamiwe. Abarundi nabo b'incabwenge barashwiragiriye mu bihugu vyose, bari kure na kure, ntibari kuri tere. Ariko nta nicobuza yuko ibibazo biriho batoshobora kubitangira inyishu naho bari mu bibanza bitandukanye, naho batari kuri tere. Turimwo rero biradusaba gukoresha umutwe, tukabanza tukabibona muri twebwe, tukavyizera, hanyuma tugakora. Kutagira visualisation ni bibi, kutizera ni bibi cyane, bishikana ahantu habi. Abanyisirayeli byabashikanye ahantu habi cyane. Imana yarababwiye iti ndabatwaye ahantu heza mu gihugu c'amata n'ubuki, baranka kuvyizera. Aho gushira umutima kw'ico gihugu Imana ibahaye, bashira ivyiyumviro ku ngorane bafise, baridodomba batuka Imana bati iyo dufuma twigumira iyo twari. Reka ibi tubisome muri Zaburi igice ca 95 ku murongo w'10 na 11. Haravuga ngo nashavuriye abico gihe imyaka 40. Ndavuga nti aba bantu bama bazimira mu mitima yabo. Muyandi majambo, mu mitima yabo ni mu vyiyumviro, mu mishaha yabo, ngo kandi ntibamenya inzira zanje. Nico catumye ndahirana uburake ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Muyandi majambo, mu gihugu c'isezerano. Urumva yuko abatipe bamaze imyaka 40 bari mu bugaragwa,
ntibigeze bizera. Voilà. Abarundi rero natwe ubu tugeze nkaho nyene, ubu turi mu bugaragwa, turizera canke ntitwizera. Ako nakabazo gakomeye. Martin Luther King ati jewe ndafise indoto kwa abana banje 4 umunsi umwe bazogendagenda muri Amerika batabaziza uruhu rwabo, batabaziza ingene basa, ariko babarabira ku myifato yabo. Ati ndafise indoto ku munsi umwe abanyagihugu bazohaguruka bakaba mu ndoto zabo. Ati turagumbiriye ukukuri kutagabanije ko abantu bose baremwa bangana imbere y'amategeko. Aha ndabamenyeshe ko iki gihe Martin Luther King yavuga ati ndafise indoto, yariko arababwira ivyo abona mu vyiyumviro vyiwe. Voilà. Ivyo rero vyahavuye biba abirabure bo muri Amerika banganya uburenganzira n'abazungu bo muri Amerika. Yarabibona, aravyizera, hanyuma abibamwo naho wewe abandi basigaye barabibamwo nawe yashengeye. Abarundi tubanze tugira indoto, ivyo tugomba gushikako tubanze tubibone mu vyiyumviro, hanyuma bisohoke mu nyuma. Ibintu vyose bitangurira mu mutwe. Ico mubona cose kiriho, yaba imodokari, yaba indege, yaba mikro canke intebe canke uburiri canke inzu, vyahereye mu vyiyumviro vy'abantu. Iyo tumaze gufata ivyiyumviro vyacu rero tukabishira ku kintu kimwe dukeneye, ico kintu tubwirizwa kugishikako vyanka vyakunda. Umutima n'ubwenge tubishize ku ico kintu, mana yanje, ico tubuza kubishikako co bigiki? Ivyo umuntu wese akora ni ingaruka z'ivyiyumviro vyiwe, ni rezilita y'ivyiyumviro vyiwe. Ndatanga akarorero. Umusirikare murabona yuko afise inkoho yiwe, afashe kuri detente kaya kantu karasa, urabona ko yashizemwo urutoke. Basha harimo urusase akozemwo ni pa ubwiye. Mugabo ubwonko canke umutwe n'urutoke mwibaza yuko harasiki. Uvuga ngo ubwonko nibwo bwiyumvira kurasa, hanyuma bugaca burungika ubutumwa mu rutoke, urutoke rugaca rufyonda, rugaca rurasa. Umusoda naho yoba yaza yashize ku rutoke ukamubwira ikintu gishikira ivyiyumviro vyiwe, gishikira ubwonko bwiwe, agaca hindura ivyiyumviro, urutoke ntiruba rukirashe. Iyo rero ugize amahirwe ugashikira ivyiyumviro vy'abantu, ugashikira ubwonko bw'abantu, aho igikorwa kinini kiba caheze, haba hasigaye ibintu bitoya cane. Mu migani igice ca 16 ku murongo wa 32 haravuga ngo kandi uganza umutima wiwe aruta unesheje igisagara. N'abiyumvira gukora intambara kugira ngo bayitsinde bategerezwa kwikumirako imitima y'abanyagihugu canke gufata bagashikira ivyiyumviro canke imitima y'abanyagihugu. Imitima y'abanyagihugu batayishikiriye ngo bayifate mpiri, naho borarako ntibapfa baratsinze. Aha turiko turitegura abagabo. Martin Luther King aravuga ati abantu bakunda amahoro bategerezwa kwitegura neza kugira ngo bayashikeko nk'uko abategura intambara babikora. Nimba bategura intambara babitegura neza, n'abakunda amahoro bipfuza kuyashikako atagikenye, atamaraso asesetse, ubu butumwa n'ubwanyu. Murumva yuko ubwa mbere ari ukubanza tukitegura mu mutwe, tukabona yuko iyo turiko turaja dutegerezwa gushikayo, tukahacapa, tugacapa ivyo tuzoba turimwo, kandi tukabanza tukabibamwo muri uwo mwanya nyene. Ikiba gisigaye rero nuko tugira ya discipline. Discipline ni ikintu gihambaye. Martin Luther King ariko aravuga ngo ndafise indoto. Hagati y'iyo ndoto yari afise naho bari
haciyemwo disipurine. Disipurine nicyo cabaye ikiraro cabashikije kuri iyo ndoto. Hari ivyo bari bakunda bemeye guheba. Disipurine ni ikindi kintu. Iyo uri kurubaka inzu, iyo ufise umugambi wo kubaka inzu nziza, hariho ibintu wemera guheba. Wahora urya inyama uravuga uti basha ndabihevye nzokwamanika ibiharage. Ugenda na bisi misi yose uravuga uti no n'umunsi ngoma ngene n'amaguru canke ngoma ngene na taxi vero, nahora ndiha 1000 ngomba ngabanye kameme ndihe 200 kugira ngo nziganirize ya proje yanje. Wahora wambara ikirato c'ibihumbi 500 ukavuga uti no ibirato mfise biramaze reka ndahagaritse kugura ibirato. Wahora wambara impuzu costume y'ibihumbi 500 ukavuga uti no costume ndazihagaritse kubw'iki gikorwa kubw'iki projet ndabihagaritse izo mfise ziramaze. Wahora unywa inzoga nyinshi amashampanye imivinyu ukavuga uti no ndabihagaritse kubw'iki projet nzonywa amazi kandi ntaco nzoba na kare amazi nibwo buzima. Ibi biyoga vyahora bisenyagurira ubusa n'ibindi vyinshi. Aha ndiko ndasigura icarico discipline. Voilà, muri Amerika narababwiye yuko bahevye kugira mu miduga. Voilà, kandi kugira mu muduga murazi yuko biba biryoshe, ariko baravuga bati kubw'umutwaro dufise, voilà, kubw'indoto dufise tuterezo kubihagarika. Barabihagarika bagenda n'amaguru. Mu Buhindi vyagenze uko nyene. Umunyu murazi yuko uryoshe mu ndya, barawuhagaritse. Baravuga bati kubwi indoto dufise, dufise indoto yukuba bidegemvye tutegerezwa kubihagarika. Barabihagaritse. Voilà, discipline. Dukoze discipline abari ku nyungu ziwawe nyene. Voilà, Abanyisirayeli bisonzesheje ni kwari ugushimisha Imana, oya, ahubwo batabagura imitima yabo, ahubwo bariyeza. Abahora baja mu mabwate, abaja mu busambanyi, abaja mu yandi mangetengete, abahora basenga izindi mana, abahora bagirira abandi nabi, bagaca babanza bakabihagarika. Voilà, ngo niyo basenga barondera mu nyonga hanje bakava mu kabi kabo, uje uhoraho nzobumva. Voilà, discipline rero ntaba ari kugirira abandi bantu neza, ntaba ari kugirira Imana neza, ahubwo wewe ni uri kurigirira neza. Voilà, self discipline. Voilà, Jim Rohn aravuga ati discipline ni kiraro kiri hagati y'indoto zawe nahuri. Voilà, mu yandi majambo ntushobora gushika ku ndoto zawe udaciye ku kiraro ca discipline. Discipline nayisiguye. None abantu b'Imana, ubu twebwe nk'abarundi dufise indoto yo gushika ku bintu bikomeye. Indoto y'ukunywana, indoto y'uguhariranira, indoto y'amahoro arama, indoto y'iterambere, indoto y'ukugaruza umunezero Satani yatunyaze. Ariko kandi murabona aho turi, murabona ivyo turimo. Akabazo ndangirije ko naka, mwebwe muriko murankurikirana, mwebwe barundikazi, muriteguye ko tugira discipline? Muriteguye ko hari ivyo duheba kugira ngo dushobore gushika kuri izi ndoto zacu, kugira ngo dushobore gushika kuri ibi bintu binini twipfuza, kugira ngo dushobore gushika kuri aya mahoro arama? Muriteguye? Voilà, muriteguye guca kuri kino kiraro? Canke muvuga muti wapi ico kiraro cyo hava kiduta mu mazi, reka twigumira aho twibereye, twahava dushika hagati kikaca gihenuka tukagwa mu mazi? Swat turaca kiraro canke twigumire mu vyo twibereyemwo? Aho tugeze mwanguha turafata riske canke tugume aho turi? Aha rero turawunywa nahurura. Hariho abantu bagomba yuko umuti bashira mu isukari, umuti w'inzoka bashira mu isukari. Reka sigaho, reka. Hari abantu batagomba kunywa umubirizi, kandi umubirizi ari ukiza. Umubirizi unyoye inzoka ntusubira kubona niyo zaciye wampaye inka.
abarundi turiteguye guca kuri kino kiraro? Nico kibazo ngoma mbaza. Asha munyeshuri iki kibazo ntazi ko ari umuzakatsaka ngaha. Swati turagira discipline canke twipfire tuhenebere. Voilà. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, ibahe umutima wo gushishoza kuri kino kibazo. Ahasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.